Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba mwiyashikirizwa na Walter Kwizera. Niteka ntangire gusubira kubana namwe mwebwe mwese mwahisemo Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Ndabaramukije amahoro nongera ndanabaha n'ikaze muri ano makuru yo kuri uyu wa kane igenekerezo rya kabiri ndamukiza umwaka wa 2026 ariko mu nkundire tyahere ku ngingo nkuru ashimikiyeko. Umugambwe MSD bahamagarira leta y'u Burundi kugarukira no gushumbusha abahuye n'isanganya yeruka kuba rigaturitsa ibirwanisho vya gisirikare mu ikambi y'igisoda yo kumusaga. Uwo mugambwe urongera ukanaremesha abo bose bahuye n'ivyo vyago vyahitanye ubuzima bw'abatari bake. Abantu bagera kuri babiri baramaze guhitanwa n'inzoga zikaze mu ntara ya Buhumuza, aho mbere bamwe mu ndongozi zo hasi basabura amatari kuva mu gacerere akabafasha kurwanya izo nzoga. Muri komine Gishubi ntara ya Gitega naho harangwa ikenari kabije ry'imiti, aho uyu munsi muri iyo komine bigoye cyane no kuharonka ikinini cy'umutwe bita paracetamol. Nayo nkuko bisanzwe ku minsi yose ya kane twama tubashikiriza ikiganiro ako hambere. Uyu munsi tubashikiriza igice cya kabiri, ikiganiro cy'ubuheruka kigaruka ku bijanye no kurobera mu Burundi, eka mbere n'ingaruka bigira ku gihugu. Aho nariko nca ku masonga ndabahaye ikaze rero mw'iryo n'iryo ryano makuru. Nongeye kubaramutsa duhera no makuru mu gisata cy'umutekano. Abanyagihugu bo ku mutumba wa 13 wa Maramvya zone Mutimbuzi komine Ntahangwa intara ya Bujumbura baratabariza umubanyi wabo amaze iminsi 3 abuzwa irengero. Kubw'amakuru ava muri ako gace uyo munyagihugu yazimanganye inyuma yo kwitaba telefone amatata afatiye ku ishengero akaba ariyo yoba ari nyuma yuko kunyuruzwa kwiwe. Emmanuel Niyunge ko aratubwira uko vyifashe. Daniel yari umukozi w'Imana yasengera mu ijoro rya Eka ryari mu Maramvya kw'isamariro kate Muzazi. Uwo ni umwe mu banyagihugu bo ku mutumba wa 13 Maramvya aho bita kw'isamariro muri zone ya Mutimbuzi ahari ishengero rukristo ry'intumwa Eka mu mfunyapfunyo y'ikinyamazuru. Isoko ryacu ryigana ko uramutswe iryo shengero yari amaze igihe afitaniye amatati n'uwitwa Daniel Bizimana nawe nyene asanzwe ari umukozi w'Imana. Uwo rero yahavuye asezera iryo shengero kugira aje gushinga irindi gwiwe hafi yako gace nyene, ariko rero igenda giwe ngo ntiryanezereje François Ndayishimiye arongoye iryo shengero ryitwa Eka. Ndayishimiye François Bakadarabero niwe bafitaniye amatati n'uwo Bizimana Daniel. Amatati yo mw'ishengero ryabo ko Bizimana Daniel yavuye mw'ishengero ku murongo wa 6 yicaye akaronka ahandi asengera n'ikate nasanganzira abakristo baramukurikira. Umugabo Bakadarabero abana bakristo bakurikiye Daniel atagira ishavu atindoryama none ariko atemba ari muzima. Ayo matati yarabandanije gushikaho Pastor Ndayishimiye aja kwitura inyamiramabi hari ku munsi wa mbere w'iyindwi igenekerezo rya 30 ntwarante uyu mwaka wa 2026. Aha isoko ryacu muri ako karere rivuga ko Daniel Bizimana yabuzwe irengero inyuma yo kwitaba telefone. Agenda kwa OPG atabuze umutahe kumufata arigana kwa OPG opegatewe ko nyine kutoga canje biza kwa kabiri tariki 31 n'ukeza. Umunsi wo kwitaba rero niho cyayumva telefone yikiramurondera amasaha 11 z'agatondo asohoke telefone yiwe kizima. Mu gihe Pasitori François Ndayishimiye yahagaritswe akaba apfungiwe mu gasho kazane Mutimbuzi kumvo z'amatohoza, abanyagihugu muri ako gace basaba ko ubutungane bwokora neza akazi kabwo kugira Daniel Bizimana aboneke. Mu ruganda rwa Radio RPA twagerageje kwakura Robert Hakizimana arongoye zone ya Mutimbuzi ariko ntiyashoboye kwitaba. Eka uwo mutware wa zone akaba atishuye n'ubutumwa bugufi twamurungikiye biciye ku muhora wa WhatsApp. Emmanuel Niyunge ko tukivuga iby'umutekano kandi ibyashikirijwe na Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi kuvyateye isanganya mu bubiko bw'ibigwanisho aho amenyesha ko byavuye ku muriro wavuye ku muyaga nkuba ntavyemeranya na Gracier Rukindikiza yahoze ari ntwazangabo y'u Burundi.
Burundi. Kubwiwe rero ibirwanisho vyaturaguritse ukuraho bikanonona n'ibintu bifise ikindi cabiteye atari umuriro. Kurikira Gratien Rukindikiza yahoze ari ntwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi. Ni ibintu bitari bisanzwe biba, hakabamwo ibintu byinshi umuntu yotangura kwibaza. Umuntu yibajije ibintu, yego ijya kambi iri hagati y'andi makambi kandi iri hagati y'aho baba, mbere baregereye, hariho n'ahandi batashobora kuja abanyagihugu ariko bagiye barahegera. Ivyo ni ibintu umuntu cyane cyane yobaza leta ko amakambi y'igisirikare canke ahantu babika ibigwanisho nka kujya bitaba vyegereye aho baba. Ikindi kintu umuntu yobivuga ko nuko ari ibintu bitumvikana yuko amabombe ashobora kuba havuze ngo habaye kurusirika ibintu vy'amatara bituma amabombe aturika kujya. Ni ibintu bidashoboka. Amabombe ari mu kintu cikiri cyo mu kuzimu, iyo bagize aturitse aturikira ngaho. Biratangaje kubona bombe iduga ikaja hejuru ikaza kugwa ku birometero 5 za Gasekebuye n'ahandi, hanyuma ikagwaho niturike, ico bita ko explose. Ni ibintu bitangaje bivuga yuko hashobora kuba habaye ikintu catumye ayo mabombe aturika kitari hagati muri iyo nzu byari birimo, mugari ikintu caje kivuye ahandi. Swateye bombe mugari ikintu cavuye ahandi cabiguyeko catumye bica biduga bikagenda. None ibintu nibaza ko ari ibintu mu misi za hazotohozwa canke abantu abashakashatsi uzomenya ibintu byabaye ivyo ari byo. Hamwe n'ivyo rero mu mugambwe MSD hoho basaba leta y'u Burundi gufasha bahuye n'amakuba y'isanganya ryasambuye ibigwanisho mwijoro ryo ku munsi wa kabiri mu ikambi ya gisirikare iri muri zone Musaga komine Mugere mu ntara ya Bujumbura. Mu itangazo yo mugambwe wasohoye kuri uyu wa kane, umushingwamanza Nyamoya François akaba n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyo mugambwe yaboneye akaryo ko guhoza imiryango yahuye n'ivyo vyago. Tumutege yombi. Mugambwe MSD cyo kimwe n'abarundi bose twarumvise inkuru y'abaje isanganya ryabaye ku ikambi gisirikare ryo kumusaga. Twaramenye ko iryo sanganya ryahitanye ubuzima bw'abantu benshi, abandi barakomereka, hongera harononekara ibintu byinshi. Itangazo rero umugambwe MSD wasohoye rishingiye ku ngingo zibiri. Icambere turahojeje imiryango yabuze, tukaremesha abakomeretse. Ibindi ibintu byononekaye ni byinshi, ibyo byose bikaza byiyongera ku ngorane z'ubuzima barundi basanzwe barimo. Abo bose nabo turabashigikiye muri izo ngorane barimo. Icakabi twasabye leta gufata mu mugongo ababuze, abakomeretse n'abatakaje ibyabo canke abafise ibyononekaye, kuko leta niyo ibazwa izo ngorane zose zatewe n'iryo sanganya, nishobora kuvyikurako kandi niko n'amategeko y'igihugu abitegekanya. Ntihagire rero icitwazo leta yishimikiza kuko nta kiriho. Ndangije nongera guhoza ababuze ababo, Imana ibagume hafi. Mu vyononekaye umuvugizi w'igisirikare General de Brigade Gaspard Baratuza yamenyesheje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ko abantu 13 aribo bahasize ubuzima, abashika kuri 53 harimo abasirikare 3 bakaba aribo bakomeretse, nayo amazi atari make mu mihingo itandukanye y'igisagara ca Bujumbura akaba yarononekaye. RPA amakuru mu Kirundi arabandanya, mu kanya turatandukira ayavugwa mu gisata c'amagara y'abantu. RPA. Buri wa kabiri ndamukiza n'umunsi mpuzamakungu wahariwe guhimiriza ibijyanye n'abatiyumvira neza nk'abandi, ivyo bita autisme mu gifaransa. Naho benshi bita autisme ingwara si ahubwo abayifise bategera ugutandukanye n'abandi. Byashikirijwe n'umuhinga yize ingene umuntu ashobora gufasha abo bana batiyumvira nk'abandi. Liliane Niyonzima avuga kandi ko ari imitiba idafatanye neza igatuma bitoroha kumva ibintu vyoroshe. Tumukurikire.
trouble de spectre de l'autisme nitwobishira mu bwoko bw'indwara uvuga yuko ari uko umuntu avuka ameze mu gifaransa bavuga c'est une condition urumva ntiyumvira nk'uko uyo vitwa ko atayifise yumvira vyumviro ntibinyaruka kuza ntituvyakira kumwe mu gifaransa no kuvuga c'est un état d'être bitandukanye n'abandi turakunda kuvuga ngo iyo ndwara ngo wivuje irakira ngo iyo ndwara ngo nawe wivuza nikira ngo ubana nayo si indwara sinayifata nk'indwara n'ukuri ariko benshi bakunda kwita nk'indwara kubera usanga ushobora kuvuga yuko ufise ariko umeze n'abavura indwara zo mu mutwe nico gituma abantu bakunda kuvyitwa ko ari indwara ariko si indwara n'ukuri ni état d'être kuntu umuntu avuka ameze bifatiye kuki nk'uko nabivuze n'imitsi yo mu mutwe les neurones zitaba zifatanye neza gatuma umuntu yo yumvise une information ugasanga ingene avyumvira avyakira afata ico kintu yumvise iyo nkuru yumvise nk'ingene twiga ibintu ingene avyumvira ingene abikora ingene bipanze mu mutwe wiwe bitoroha kubera ico niswe iyo mitsi yo mu mutwe les neurones ingene yavyutse idafatanye neza kugira ngo vyorohe ashobore kwakira iyo development yo gushobora kumva no gutegera ibintu vyoroha. Liliane Niyonzima anamenyesha kandi ko mu bihugu biteye imbere umwana afise iyo ngorane babibona kiri muto afise hagati y'imyaka 2 n'3 ariko mu bihugu bidateye imbere bashobora no kubibona umwana akuze n'ubu dutege yomi Liliane Niyonzima babitangura kubibona umwana akiri muto abensha abahuta kubibona babibona umwana akiri muto iyo umwana ingene araba ko kenshi y'umuvyeyi ariko aronsa umwana kenshi bararabana haraba iyo migenderanire y'ukumengo bariko barahana interaction naho umwana muto batavuga burya arakomekana n'umuvyeyi arashobora kumuraba akamuraba mu maso mu maboko akamuraba amaso ukabona ko umwana ariko arakuraba ukabona ko umwana iyo umuntu arenganye nawe ahindukiye kuraba iyo umwana umuhamagaye ku izina ryiwe ukumva ko ahindukiye kukuraba aho iryo jwi rije riva ukabona yuko yumva ko umuhamagaye ashobora kumva ko umuntu ari ngaho umuntu rero afite ingorane z'izo neurones zidahererekanya iyo information neza nk'uko twege abantu bavuga ko tutameze nk'uko uyo mwana afise autisme ameze usanga wewe atasho bimubwiye ntashobora guhindukira ntashobora kubona yuko hari ikintu gishasha kije byihuse donc ivyo kenshi bakunda kubibona mu bihugu biteye imbere bobo ivyo vyovyo babiraba umwana akiri muto babibona umwana afise hagati y'imyaka 2 n'imyaka 3 ko niyo umwana abatanguye no kivuga mu Gifaransa interagir avec l'environnement ategereza gushaka kumenya ibiri mu ruhande rwiwe kenshi ugatusanga abonye agapira hajya kije ugafata abonye unarenganye agashaka kumukurikira ariko birashobora gushika ugasanga mu bihugu bidateye imbere mu bihugu usanga umwana tamufatira ku mwanya munini mu kuraba ko uko akura mu myaka ariko ategereza gukura mu mibereho yiwe ingene abana n'abantu ingene avugana n'abantu ingene yakira une information iri muri mu micungararo yiwe mu bihugu batabiraba cane nukuri no mu bakuze ari abantu babibona abana bakuze ari imiyabaga canke bakuze barenga imyaka 18 ugasanga niho umuntu atanguye kwibaza uyu muntu ko atameze gutya abe bafite ikibazo ikihe atinjira vyoroshe mu biganiro n'abandi usanga kenshi abari kumwe wenyene umuntu yama arushe ahejeje kuba muri interaction n'abandi bantu ugasanga we waroha n'ingoga kuko bimusaba ingufu nyinshi cyangwa kumva ko iyo umubwiye ikintu atebaga gutahura icyo ububwiye yako kwishuka usanga ciyigira umuntu usanga afise ukuntu utuntu twe twama dupanze iyo ukuyemo ikintu na kimwe ugasanga biciye bimugora acagira nka crise umwanya wose akaguma ashaka gusubiramo ijambo yavuze akaguma risubiramo donc nkuko information yanyuma yafashe ku mwenga aguma yisubiramo ugasanga ncaguma kubwira umwanya wose ego umuntu ucubona yuko yo afise ari mu autiste no uvuga gutyo mu makuru yacu yejo umuhinga azobabwira ingene abana bafise ingorane yo kutiyumvira nk'abandi bofashwa nari nabibabwiye mu ntango zano makuru ikena ry'imiti riribonekeza ku mavuriro atandukanye yo muri komine Gishubi intara ya Gitega abanyagihugu bo muri iyo komine bavuga ko biteye isoni kubona habura n'umuti wa paracetamol ku mavuriro bagasaba leta kwikubita agashi ikaronsa abanyagihugu imiti ikwiye ku neza y'abanyagihugu ino nkuru tuyibaze na Deje Irakoze
abanyagihugu bo muri komine Gishubi bamenyesha ko amavuriro menshi yo muri iyo komine atagira imiti yahora itangwa ku bagwayi baja kuhivuriza. Igitera amakenga abanyagihugu ngo nuko n'imiti itahora ikena nk'imiti ivura inzoka canke iy'ubushuhe nk'umuti wa paracetamol atayo bakironka ku mavuriro. Aha muri Sedesi Mahonda Buraza Butezi n'ahandi na Buriza nta miti ihari ntitubona icabaye aho uhasigaye ugenda ku mavuriro ukabura umuti kanaka iyo kare byarashika mugabo naho birarenze aho na paracetamol ushobora kuyibura ibuprofene nturonke amoxicilline nturonke eka n'ibindi byose by'ama diclofenac suppositoire n'ibindi ugasanga nta aho usanga abaganga bicaye nabo nyine bakubwira bati twe nitubona icyo turiko turakora tudashobora kwakira umuntu ngo tumuvure tumuhe imiti itegekanijwe. Mu gihe abaganga baca babwira abagwayi kuja kugura imiti muri farumasi, abo banyagihugu bavuga ko bitaborohereza na gato kuko ibiciro by'imiti biri hejuru cane, bakabona ko iryo kena ry'imiti rizogira ingaruka zitari nke ku magara y'abantu. Iyo ugiye kwivuza barakwandikira imiti bakubwira yuko bakumviriza gusa gufasha mu kwandika imiti mubo ukaza kugura mu mafarumasi, ugasanga abagwayi birabapfuna cane ku mafarumasi, ugasanga birazimye cane. Ibintu kinini kimwe ca albendazole igitabo 1,500, ibinini vya malariya hariho naho biriko biragurwa 7,000 birya batavira mubo. Rero twege ingaruka bitugirako nuko tutava tugura ivyo tutazi yuko bigifise garanti. Ikindi naco abantu ntibakija ku mavuriro baca bavuga bati ko numva mbe barukure kanivure, bizava bituma bigira ingaruka ukamira ibiti utategeza kumira. Abanyagihugu bo muri komine Gishubi basaba abategetsi babijejwe kubaronsa imiti ikwiye kugira bashobore kwivuza neza, narirya iyo abanyagihugu badafise amagara meza igihugu kidashobora gushika ku iterambere rirama. Nadege Irakoze muyavuga mu bijanye n'intwaro naho nkuko mwari mwavyumvise mu ntangamarara, inzoga zikaze zo mu bwoko butandukanye zibandanya kwiha inkumbi muri komine Muyinga mu ntara ya Buhumuza. Mu kiringo kingana n'ukwezi kumwe gusa abantu 2 barapfuye bivanye na zimwe muri izo nzoga zinyobwa cyane. Bamwe mu bajejwe intwaro bakaba baherutse no gusaba buramatari gufasha mwirwanywa ry'izo nzoga. Ino nkuru twayiteguriwe na Eloge Divin Remesha. Mu makarti ya Mukoni, Kinyota, mu Giswahili hafi ya stade mu gisagara ca Muyinga niho hibonekeza gose abanywa inzoga zikaze cyane zo mu bwoko butandukanye bagwiriyemwo abasore hamwe n'abagabo. Mu bice bamwe abantu bafise amikoro abayabaye izo nzoga batangura kuzinywa kuva isaha 2 zo mu gatondo, abasore bafise abavyeyi bifise nabo bakaziraramo gushika hafi buce. Abavyeyi b'abana bihereza ivyo binyobwa babandanya kwidoga, ariko abajeje intwaro ntihagire ingingo bafata ziboneka. Mu nama yabereye mu gisagara ca Muyinga ku munsi wa kabiri uheze, abategetsi bo mazone ya komine Muyinga bamenyesheje buramatari w'intara ya Buhumuza kw'inzoga zitwa Kike, Kanyanga n'izindi zitekeye mu macupa atameneka zimaze kwica abantu 2 mu kiringo c'indwi 2. Baciye basaba buramatari ko bafatwa ingingo ngo kuko izo nzoga zibangamiye abatari bake. Denise Ndaruhekere buramatari w'intara ya Buhumuza akaba yamenyesheje ko ico kibazo kigiye gushikanwa mu nzego zibijejwe kandi zimukuriye, ngo kubera ko izo nzoga zidogerwa zikorwa n'abantu bahawe uruhusha n'abajejwe kugenzura ikorwa n'ubuziranenge bw'ivyo binyobwa. Eloge Divin Remesha urakoze. Muyavuga mu mibano naho mu kiringo c'amezi adashika 2 gusa ku giciro c'umufuko w'amakara hamaze kwiyongera amafaranga 20,000 muri komine Muramvya intara ya Gitega. Abanyagihugu baho bavuga ko ugura yakoresha ku munsi nawe adafite hagati y'ibihumbi 4 na 5 adashobora guteka ngo ahishe. Ni nkuru tubaza Dinye Karondo. Ibiciro vy'amakara bibandanya kuduga mu mihingo itandukanye y'igihugu. Nko muri komine ya Muramvya umufuko umwe gusa mu mezi 2 aheze hamaze kwiyongera ko amafaranga atari make. Isoko ryacu riravyigana. Ubuzima bukomeza kuzimba cane rwose mu ntara ya Muramvya, ubona akamaramaza muri ino misi twumiwe. Uraze namwe aho umufuko w'amakara urya umufuko uba utuzuye cane udashingiye, aho wahora ugurwa 40,45 muri aya mezi 2 aheze, ariko uno munsi ugeze ku 65,70. Nk'uko isoko ryacu ribandanya kuvyigana, udashoboye kugura umufuko wose agura yakoresha ku munsi. Iyo ivyo akeneye guteka harimo n'ibiharage akoresha amafaranga atari munsi y'ibihumbi 4.
hama umuntu adashoboye kugura ku mufuko naho akagura amakara aza gukoresha arya ya buri munsi bagura ku tubegete umuntu ntashobora gutekesha amakara ari munsi y'ibihumbi 3 aho rero hagiyemo ibiharage canke intete uca bisaba ko umuntu akoresha amakara y'ibihumbi 4 hafi 5 ku munsi. Abanyagihugu basaba leta gutorera inyishu ikibazo c'ibiciro biguma biduga uko bukeye uko bwije. Nirabe ahantu bipfira imanira ibiciro canke kubakorera imishahara by'imishahara kugira ngo naho vyoreba bigafata umurongo. Dinye Karondo urakoze. Nongere ndabibutse ko amakuru ya RPA mushobora no kuyasanga ku buhinga ngurukana bumenyi muciye kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI. Mukanya turatandukira igice cya kabiri icano makuru. RPA. Uyu rero ni mwanya wahariwe ikiganiro ako hambere. Uyu munsi tukaza kubayagira kubijanye no kurobera mu Barundi, ikibituma hamwe n'inkurikizi bigira mu miryango no ku gihugu. Kino kiganiro mukaba mugishikirizwa na Remi Nderagakura. Ako hambere ikiganiro cakahise amayagwa n'imigirwa n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere mugishikirizwa n'abamenyesha makuru ba RPA iminsi yose ya kane. Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi ba radio RPA, nongera ndabaye ikaze mu kiganiro ko hambere cy'uyu munsi kwigenekerezo rya kabiri ndamukiza 2026. Uyu munsi tukabagira ku kungena Abarundi baho hambere yahise baca kuronderera imiryango yabo mu bihugu vya kure, byo benshi bakunda kwita kujimanamba. Bega none ni kubera ko abakurambere bacu bafata ingingo yo kuva mu gihugu n'amavukiro bakaca mu kindi gihugu. Izihe ngorane bahura nazo muri izo ngendo? Uko kurobera mu mahanga vyagira izihe ngaruka ku gihugu no ku miryango? Ibi nivyo tugira ngo tuganire kuri uyu munsi twifashishijwemo n'umutumire wacu ariwe Hatangimana Jeremy, munyakaranga kongera akaba n'umwe mu Barundi bakurikiranira hafi kahise mu Burundi. Sebigera gakura ikigenda kibashikiriza iki kiganiro n'abasubiye kubaramutsa n'abahanye ikaze. Yewe gainanzo zaza jarisha zaza niyengenga mama nk'umutoto w'igitoki. Yewe gainanzo zaza jarisha zaza jarisha zaza maze gatanu mama kabiri nakinera. Yewe gainanzo zabukira nihiri kindi kikavumera nanje nkumva intimbira. Yewe gainanzo zaza jarisha zaza mbetse umwana mama umwanya imana ikimuntije. Yewe gainanzo zaza jarisha zabutaya bitaho mama ngo atizigine. Yewe gainanzo zaza jarisha zaza niyengenga mama nk'umutoto w'igitoki. Yewe gainanzo zaza jarisha inzira ya mukaza mama igendwa n'uwayigenza. Yewe gainanzo zaza jarisha zaza niyengenga mama nk'umutoto w'igitoki. Yewe gainanzo zaza jarisha negamira uhimba mama ivyasi ntibihuga. Yewe gainanzo zaza jarisha zamutaya bitaho mama ngo atizigine. Aho hambere hahise rero intwaro ya mwese gisabo niyo Abarundi benshi bivanye n'ingene igihugu cari cifashe ico gihe batezera imiryango yabo bakaja kurondera ubuzima ibihugu vya kure. Munyakaranga Jeremy Hatangimana aratangura tubwira ko ahanini abo Barundi baja kurondera ubuzima hanze baba bahunze ibihe bikomeye narangwa mu Burundi n'inzige n'inzara. Nuvuga kuri ibihe vya mwezi gisabo harateye inzige harateye inzara, aho abantu barahunze, aho hose abantu baragiye bava mu Burundi bagenda mu bihugu bitandukanye gushakisha kurondera ico rirenza. Ego nibaza yuko ni ibihe bikomeye nk'ibyo bishobora kuba byaragaragayemo abantu bava mu Burundi bagiye
hanze y'igihugu ni ukuvuga mu kindi gihugu ni ukuvuga ubuhoho nibaza ko byeze cyane aho usanga abantu bava mu gihugu bagenda bagiye kurondera icyo rikesha kubera ubukene naho nyine igituma abantu bava mu gihugu bakajya mu kindi cyane cyane biba bivuye ku bukene buba buhanze icyo gihugu rero hasa nk'ahagenda cyane cyane abantu bavuga bize bakabura akazi abigisha muri za kaminuza abigisha muri abaganga dufatiye nk'uburundi muri kino gihe nibaza ko ibintu bitoroshe ntibyoroshe na gatonya hari ibimenyetso byinshi hari ingorane nyinshi zituma abantu bava mu gihugu bagenda ubwo urumva ntibakijya mu bihugu bya gufinya cyane ariko bajya mu bihugu bya kure turabyumva bajya muri za Serbia bajya muri za Emirati haje Itali n'ahandi ni ukuvuga yuko iyo habonetse novuga gihuhusi nk'icyo ubona ko abantu batera bahunga byihutirwa menya ko muri iki gihugu hari ikibazo menya ko nk'ubuye mu Burundi sagaseseshwa ko muri ikibazo kirahari ikibazo cy'ubukene ikibazo cyo kubura akazi ikibazo cy'inzara ikibazo cy'iduka ry'ibiciro n'ibindi ushobora gusanga bihuza cyane nuko guhurumbira kujya kwirukanga kurondera hirya no hino kandi urumva nta bundi buhinga ikiza nicyo kimwe n'ingwano buri muntu anyagamaga kugira ngo arabe ati mbega nihe no kuri cyo rirenza nuvuga kuri ibihe bya mwezi gisabo harateye inzige harateye inzara aho abantu barahunze ngira ngo bisubiye kugaragara cyane ufatana uvuga umuvuduko ubuye kuri no ntwaro ya CNDD-FDD niho ibintu bigaragaye yuko abarundi bahunze kubera ubukene twababwiye yuko umurindi munini w'abarundi bahunga igihugu c'amavukiro bakaja kuroberera mu bindi bihugu yibonekeje cyane ku bwami bwa mwezi gisabo kubera ibibazo byari vyugarije cyane Uburundi ico gihe byarashika yaho abanyamabanga w'umwami bamuhanura kwihubuki kugira barabe yuko ibintu vyohinduka mu gihugu kuko Jeremy Hatangimana avyigana gitangaje rero cyaho hambere iyo ibita by'ibyo bibaye bacabwira umwami bati nimba udashoboye gutorera igishu kino kiza ni wihubuki himundi mwami mushasha kubera imana za kwasi za mana zeze duhora tuvuga ko umunsi w'umuganuro bavuga ati imana za kwase ko igihugu cyaguriwe n'ikiza ukaba udashobora gutora igishu ni wihubuki kandi abami baca bihubuki sinzi ko uno munsi byokunda akumva uwo muco akavuga ati ko abantu banje bafite bahunga igihugu kubera inzara abanashobora gutora igishu reka zihubuki nabyo byobangira ngo byogira icyo bifasha iki nubwo iyo jambo rigatungana rero naho nuvuga bidahurira yego naho bidahurira bijyanye nuvuga n'ubutegetsi aho ntibihahurira kuko biratandukanye cyane ibyabaho hambere ku ntwaro ya cami n'ibiba uno munsi umunyakaranga akongera akaba n'umwe mu barundi bakurikiranira hafi kahise ku Burundi Jeremy Hatangimana araheraheza agereranya ibihe vyaho hambere hahise n'intwaro turi mu uyu munsi irongowe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD avuga yuko uyu munsi abarundi b'incabwenge bariko barahunga igihugu baja kuronderera ubuzima mu bindi bihugu kuko igihugu c'u Burundi uyu munsi gitunganijwe nabi uwo munyagihugu yahora burahari itoborera canke nyene agatinya no kuritobora kubera gutinya uwo mutura ku mutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinjakinja mu mukenkekenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo abarongoye igihugu kugira ngo incabwenge zacu nizije kurobera nizije manamba nk'uko bimeze uno munsi nibaza yuko biragoye kugira icyo umuntu yosaba abarongoye igihugu no munsi mu bijanye no kubuza novuga abantu icabwenge gufunga bambe kuva mu gihugu baca mu kindi biragoye cyane ku buryo uwo ikintu cya mbere umuntu yobanda kubasaba imbere yuko tubasaba amafaranga umuntu yobasaba amahoro n'umutekano
ayo nayo kugira ngo bayazane bayemere nibaza yuko n'inzira itoroshe kuko ni inzira batumva cyane mbona batumva inzira yo kuzana amahoro yo kuganira n'abo badahuza gutorera inyishu ikibazo c'impunzi zihanze ngahaye yo gutorera inyishu nziza ibibazo biri mu karere bijanye n'ihonyabwoko n'iki nibaza yuko kubisaba CNDD-FDD kandi nayo ari iriko irabikora nibaza ko bigoye nayo ico nico umuntu yobanza kubaheza ko imbere yuko aza kubasaba gutunganya iby'ubutunzi navyo nyene biragoye umva kubwira umusuma wenyene gucumubwira ngo hanabasuma biragoye ni ikibazo rero kininiya cyane kuko ibiturire byabaye ingendo y'abarundi usahura itunga ry'igihugu byabaye ingendo ntawe ukebura ubundi ntawe hano uwundi aho oye wewe uvuze ni gutuhana ni hahandi wovuge ni gusaba amata ko y'igihori niko nobyumva kugira ngo mubwire yuko bigoye cyane CNDD-FDD kuyisaba ko yotorera inyishu ikibazo cy'icambege zihunga n'iri Burundi burakaze nukuvuga kubera novuga la culture de la médiocrité byo muri ico gihe CNDD-FDD nibyo yashize imbere guhora kutavuga guhonyora abantu ivyo rero yancabenge kiburakaze urumva umuhinga muri umuntu uvuga mu bijyanye n'ubutunzi abura akazi umuganga avura neza umuhinga mu bijyanye n'ubutunzi akora neza ahantu hose yabonetse umuntu witwa umuhinga agomba gukora ibintu abishira ku murongo uyu oye aba ikibazo kubera ibyo bituri twariko turavuga bihanze igihugu ubusuma budahanwa butagira iki akarenganyo kwica gusahwa ibyo bintu byose rero ni ibintu bidaha umutekano incabwenge bivuga ati rero hako mfira ngaha narize mfise ubwenge bwanje ndi muganga reka ni kurondera aho bashobora kumpemba amafaranga kandi barabakeneye incabwenge zirakenewa isi yose ni ukuvuga yuko CNDD-FDD mu gihe ngira ngo muhemu yaratobavuga reka mvuge gutyo kugira ngo tudatanga ubusa kuri icyo kibazo reka tujye mu byo kwizera yuko koza kugira ngo igitangaza kikaba kugira ngo turonke abantu muri CNDD-FDD boshobora kwikubita agashe bakahindura nayo ubundi icyo twovuga nuko systeme CNDD-FDD yovaho kugira ngo bikunde igihugu cyacu gitora ihungu gisubire gitotahare gisubire kuba uburundi bw'amata n'ubuki uko guta igihugu bagasiga imiryango abantu bakaja kurondera uburamuko mu bindi bihugu ivyo birangwa cyane muri iki gihe mu Burundi mwarumvise kuwa kanuheze ko kurobera kwaho hambere vyaterwa ikiza caba cabaye mwarumvise kandi ko kurobera kwaho hambere ntagira inkurikizi ku muryango biringo zigasambuka eka mwarumvise ko haba inkurikizi mbi no ku gihugu uwo munsi mukamwumvise ko kuja hanze kurondera y'ubuzima bituma n'ubukene buharangwa n'umutekano muke abashimiye mwebwe mwese ari muduteze yombi reka nshimire bimwe bivuye ku mutima mutumire wacu umunyakaranga Hatangimana Jeremy yadufashije kuremesha kino kiganiro Remindera Gakura ariko ndakibashikiriza ndabike bano ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu aho ubutaha cyari ikiganiro ako hambere imigenzo amayago n'imihigo yabo hambere tubiraga abana ako hambere urakoze nawe Remi Indera Gakura nuko rero nshuti namwe bakunzi mwari muduteze yompi nino nganciye nsozerera ano makuru yo kuri uyu wa kane igenekerezo rya kabiri ndamukiza umwaka w'2026 ishimiye mwebwe mwese mwaduteze yompi bagenzanje bayatororokanije hamwe n'abahinga b'ivyuma bitanze batiziganya kugira ano majwi bashikire atankomanzi Walter Kwizera nije mwari kumwe kuri mikro
ndabasezeye ndabipfuriza kugubwa neza, Imana ibandanye irinde Uburundi n'abarundi naho utaha.